Mu bagandaguwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya muri uku kwezi kwa gatatu twaraye kurangiye batatu nabo mu ntara ya Muyinga, nayo mu ntara za Gitega, Cibitoke hamwe na Ngozi hishwe abantu babiri buri ntara. Intara za Ruyigi, Rumonge, Makamba, Bubanza hamwe n'igisagara ca Bujumbura hishwe umuntu umwe buri ntara. Bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 14 bishwe mu ntara 9 mu zigize igihugu. Muri bo batandatu bishwe batemagujwe imipanga mu ntara za Muyinga, Cibitoke, Bubanza, Ngozi hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Abandi batandatu bato ari biziga mu ntara za Ruyigi, Rumonge, Gitega, Makamba hamwe na Cibitoke. Babiri nabo basigaye bishwe barashwe mu ntara ya Muyinga. Muri abo bishwe muri uku kwezi kwa gatatu twaraye dusozereye harimwo abakenyezi batatu bishwe mu ntara za Ngozi, Muyinga hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Nayo umwana w'imyaka 5 yarishwe mu ntara ya Ngozi. Amatati yo mu muryango hamwe n'ubusuma nivyo vyagiye biribonekeza cyane ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Mu bagiye bamenyekana ko bakoze ubwo bwicanyi, amasoko yagera avugwamo cyane imbonerakure hamwe n'abapolisi.